ayo mafaranga yose twumva atigeze ashika mu gihugu bamaze kuvuga ibintu nk'umuriyoni w'amadolari muri yaridi bambe umuntu avuga ati aya mafaranga yagiye hehe. Hariho abantu tuzi ko bakivyibuka muri 2016 igihe hasohotse ya enquête zimwe bita ngo Panama Papers. Panama bamenyesha makuru bo mu bihugu bitandukanye ku isi, ibinyamakuru bikomakomeye bagiye hamwe bakakora amatohoza nko kuri ibijanye n'abantu bagenda biba amafaranga mu bihugu byabo bakaja kuyanyegeza ahandi. Ikintu cyatangaje abarundi ico gihe, mbere natwebwe twitwa ngo turakurikirana ibintu twibaza ko ari imvugo y'indenzarugero, bageze ku Burundi bavuze ko Perezida Nkurunziza yanyegeje hanze imiliyoni 450 z'amayero. Ndibuka iyo article ndiko ndayisoma yari ya Deutsche Welle y'abadagi, ndiko ndabisoma je nibaza ndi vya vyose bino bintu mu kwandika bihenze ho hariho nka zero bihenze. Twari mbere tuti vya vyose intwaro niko bariba dukekeranya ko biba, ivyo nta numwe bikekeranya, mugabo kwindira ko boshobora kwiba amafaranga angana gutyo 450 millions d'euros, twumva ari ibintu bidashoboka. Umuntu yagira ati bo yavana hehe? Ariko uyu munsi uri kurumva nk'ibi turiko buno bushakashatsi bwakozwe na Nikwigize, uratangura kwiyumvira uti hariho amafaranga atari make baronka bagashobora kuyatwara ahandi ntaze mu gihugu, kuko nayo yavugwa ko yanyegejwe hanze. Harimo n'ayandi mazina y'abantu umuntu ataba nabona ngene baba banakora mu bisata bihuye n'amafaranga. Abantu bibuka Panama Papers n'ubu mushobora kuca mu birondera, muribuka ko havugwamo nk'umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe Pascal Nyabenda. Havuzemo Pascal Nyabenda, nta washobora kumva Pascal Nyabenda ahurira hehe n'ivyo bintu by'amafaranga byose bya gutyo ku buryo nawe yoba mwanyegeza amafaranga hanze. Rero cari kigoye gutahura, mugabo nibaza ko aya matohoza nk'aya kogwa na Nikwigize ari yatangura gusigura ingene bishoboka ko hari abategetsi b'u Burundi baronka amafaranga arengeje urugero umuntu adashobora gutahura, hanyuma kandi bakaja kuyanyegeza hanze, bakarondera ngo amasosiyete bakoresha atazwi akamenyekana fyonda gutyo bagashobora kuja kunyegeza amafaranga. Aho niho numva nohera ku kibazo mwari mumbajije muti rero abantu bari muri bene ivyo bintu baba ari bande. Umutwe w'ikiganiro uko nabonye mwawanditse haragiyemwo intambara, avyise ko ishobora kuba ari intambara y'ubutare iri mu Burundi. Intambara atari kuvuga ko hasubiye gutera intambara mu gihugu, ahubwo ko hariho ibihangange bigwanira kugaba kino gisata c'ivy'ubutare. Iyo ntambara novuga ko umuntu wa mbere yanayishize ahabona burya ni Evariste Ndayishimiye kurusha n'ayandi masoko yose twoshobora kuvuga ko. Muri 2000 abantu bibuka itariki imwe y'ukwezi kw'indwi muri 2021, ni ukuvuga wari wo munsi mukuru wa mbere wo kwikukira ku Burundi. Evariste Ndayishimiye ahimbaje ngira nk'umukuru w'igihugu, nimba ntihenze, nibaza ko ashobora kuba sinibuka ko 2020 yari yawuhimbaje, ashobora kuba nihenze. Ariko rero kuri 2021 niho mwijambo yavuze yakiyashiramo kino c'ubutare, aravuga ko yasanze amasezerano ajanye n'ivy'ubutare hariho abategetsi bo hejuru bagiye gusinya amasezerano anyegeje ku buryo Uburundi atana kimwe bwigeze buronka. Ijambo ryiwe ryasa nirivuga ko ajya amasosiyete yaza kwimba ubutare nk'ibyo vyatera canke izindi, wasanga hariho amasezerano azwi ahabwa leta, ariko hakacabaho ayandi masezerano anyegeje atahabwa leta, yacaguma hagati y'ayo masosiyete n'abategetsi babivuganye. Ariho haca hava ko amafaranga y'ivyo vy'ubutare aho kuza mu gihugu aca hinduka amafaranga y'abo bategetsi bari hejuru. Ndakunda kenshi ingene iyo Evariste Ndayishimiye ariko aravuga yagiriza nk'abantu, ndakunda ingene abamenyesha makuru nabo uwo mwanya ahantu baca batumbereza kamera yabo. Uwo mengo rimwe na rimwe yariko aravuga, uwo mengo banavuganya tucushira kuri naka. N'ubu mwoca murondera ayo masanamu mu yico gihe
murabibona abivuze ubwo nyene kamera yakija ku mushikiranganji wa mbere w'ico gihe General Arengiyome Bunyoni aho yari yicaranye n'umushikiranganji mbere wa mbere w'u Rwanda w'ico gihe Edouard Ngirente yagendeye Burundi n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mugabo urabona ko kamera ikigenda kurondera Bunyoni bavuze abategetsi bo ku ntwaro ya Nkurunziza basinye amasezerano anyegeza ubutare atuma ubutare atanaki mu Burundi bukuramo. Iyo ngwano iraboneka neza guhera ico gihe burya umuntu akurikiranye intambara ya Bunyoni na Ndayishimiye yari itanguye ico gihe. Guhera ngaho ukurikiranye uragenda intambwe ku yindi ukabona ingene Ndayishimiye agenda ahagarika inguvu z'ibintu byose Bunyoni yariko arakuramo amafaranga. Ico gihe hari ivyo vy'ubutare, hari ibi vy'igitoro bavuga ivya Interpetrol, hari ivya Fomi bijanye n'ifumbire, ku buryo mu mwaka ukurikiye haciye umwaka ijambo ryo kwa Ndayishimiye ryavuga ngo ibintu byose bihambaye by'igihugu aravyifatiye mu minwe. No kuvuga aravyatse Bunyoni nabo bari bari kumwe byose we nyene aravyifatiye. Ico gihe yabavuze igitoro naho nyene yavuze igitoro, yavuze ifumbire nyene n'ibi vy'ubutare nivyo yaragiyeko. Rero urumva ko ngaho hariho umugenerali umwe wabo yigeze kumbwira ijambo bakoresha hagati yabo ngo bita gapapu, ivyo gupapurana. Wewe wari warabifashe ubu nanje ndabigupapuye ndabitwaye. Mu mwanya wa mbere ikintu yakoze kwabaye guhagarika aya masezerano yose bagiranye amasezerano n'intwaro ya Nkurunziza mu bijanye no gucukura ubutare. Hari n'ijambo yavuze nko mu kwa gatatu muri 2022 ryari ritangaje gose kuko yakoresheje ishusho abantu bagoye gutahura ko yavuze ngo basinye amasezerano n'intwaro y'umwana. Yavuze ngo intwaro y'umwana iraheze. Wowe kwandika iryo jambo n'ubungira intwaro y'umwana wo bishira no muri Twitter ngira yoshobora kuronka iryo jambo kuko ico gihe twese twaratangaye tuvuga tuti intwaro y'umwana ari intwaro yande. Yo bashatse kutubwira ko Nkurunziza yari umwana, kutubwira kuko yashiramo ko umukuru w'igihugu bamuhenze, yashiramo ko hariho abantu babahenze bagasinya amasezerano atariyo bafise izindi nyungu zabo. Iyo intwaro y'umwana. Aho rero mfashe akaroro kamwe kerekana neza bimwe bivuze ku mugaragaro intambara iba hagati y'abari mu butegetsi ku kibazo kijanye no kwigarurira aya matungo ava mu by'ubutare. Ariko ugiye kuraba abantu babirimwo kuva CNDD-FDD ije ku butegetsi abambere batangura kubivugwamo raporo igasohoka ni gihe muri 2010 inyuma y'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Niho ibintu by'ubutare byatanguye kwerekana ingene abategetsi babirimwo. Manirumva mwibuka ko amatuvuga ingene yagandaguwe azira inkoho yariko aratohoza ko zaguzwe n'igipolisi cy'u Burundi cyatwagwa na Bunyoni nko zishika 40,000 ariko zitigeze zinjira mu bubiko na bumwe yabo bw'igisirikare cyangwa bw'igipolisi cy'u Burundi. Izo nkoho uravye ko zingana n'abasirikare n'abapolisi bose twari dufise zari zibarengeye kure n'iyo. Umuntu yaca yibaza ati bivyagiye. Niho raporo y'aba expert ba ONU yo muri 2010 ica yerekana ko izi nkoho zari za FDLR, ko hariho amasezerano hagati ya FDLR n'abategetsi b'u Burundi. FDLR ibazanira ubutare yimvye muri Kongo, umva kimwe cy'ubutare kiraje kandi ubutare buvuye muri Kongo buhawe bano bategetsi, hanyuma abategetsi nabo bakabemerera kubafasha kubagurira inkoho kuko buryo urudandaza rw'inkoho nago nyine ntigoroshe mu makungu. So wari we wese arekuye kuja gukomanda nk'inkoho zingana nk'uko kose si ibintu biba byoroshe kenshi n'amareta bikora. Rero bagiranye ayo masezerano havuzwe amafaranga babikuyemo kuyoba ngana, ariko abantu bavugwa cyane muri urwo rudandaza uretse ko umukuru w'igihugu kenshi aba arimwo, ariko wavuzwe muri raporo yari General Adolphe Nshimirimana. Haravugwamwo General Agricole Ntirampeba, ico gihe yari chef de cabinet muri documentation, ubu ni wari ambassadeur w'u Burundi i Kinshasa. Cyane ayo mazina niyo yarakomeye cyane. Hakavugwamwo nabo muri FDLR baba bariko barakorana. Uwundi yavuzwe wo mu Burundi muri iyo raporo nomema izina nyene rikandikwa yari Kazungu ujya akora mu iperereza. Abo nibo bavuzwe ico gihe. Rero urumva ko guhera ico gihe
tutabaciriyemwo umuntu ariko arabumva yogira ati baravuga cyane ibintu by'ubutare bw'Uburundi bivugwa nk'ibigwanisho vya politike, ariko umuntu abumvirije ava yibaza ati ngira ngo ivyo babivuga kugira ngo bafukafuke ubwo bundi butare buva muri Kongo, muri ayo masezerano bafitaniye n'iyo migwi muri Kongo nka FDLR, kugira ngo bicishijwe mu Burundi bishobore kwitwa ubutare bw'Uburundi, ngira ngo twovyita blanchiment muri rw'igifaransa. Ico kirimo gose cyari mu byo nza gutsinda nkashikira, kirimo gose niko mu Burundi ubutare buriho naho nyene, nk'ubu bw'inzahabu burahavugwa, butaba ari bwinshi cyane ariko buriho. Murazi ko muri iyo myaka iheze havuzwe cyane kwimba ubutare muri za Muyinga, hariya za Kamaramagambo, muribuka bavuga ingene mu mwanya muto abanyagihugu baho bateye imbere, abantu batize bahora abanyagihugu basanzwe bazabona batanguye kugura imiduga, muribuka batera inkuru ingene abadandaza b'Ikamaramagambo bahiganwa mu kuja ufise imodoka ya mbere nziza, banywa icayi Bujumbura, akava imuyinga bagiye kunywa icayi Bujumbura, za modoka bagashaka zitondeka baje imuyinga. Ariko mu nyuma ivyahavuye babako nuko abo bantu bose bahavuye mu nyuma bamera nk'abahomvye, kuko barabibatse. Ivyo bintu bahavuye babibaka bitera bihinduka ubutare bw'abategetsi. Rero inyuma mu myaka iheze hagiye havugwa cyane ibintu bita ngo ibirombwe, ni jambo ntarimenyereye kumva, aho bavuga ngo hariho ikirombwe ngo ca generale naka mu Cibitoke, ikirombwe ca generale wundi ahandi gutyo za Kayanza za Muyinga. Ubutare buriho biyimba, ariko ntibaza ko biri ku rugero nk'uru turiko turumva Uburundi bwagiye burashora mu mahanga ca ndahajako. Ahandi novuga buno butare buranica n'abantu, burakora n'ibara mu Burundi. Muri 2018 hari umukenyezi twakoze ko amatohoza muri Ndondeza, umukenyezi yanyuruje yitwa Theodezi Ahishakiye, benshi bita Emencuti. Uyu mukenyezi yari yagiye mu rudandaza afise abo bafatanye nyene muri abo bategetsi, aja mu rudandaza rw'ubutare. Ubwa mbere yagira bwo muri Kongo, yari afise ubutare avana muri Kongo akabutwara Dubai. Hanyuma no mu Burundi aratinda nawe nyene aja mu byo kwimba, araronka mu ibirombwe bavuze vya Coltan na Casiterite mu za Cibitoke. Hanyuma Perezida Nkurunziza yigeze kugirisha inama abagwizatunga bo mu Cibitoke. Muri iyo nama wa mukenyezi Emencuti ayizamwo. Ayijemwo twebwe ariko batubwiye bati turafise, hariho n'ama-audio dufise y'umuntu abivuga wo mu butegetsi, hari ama-audio tutigeze dushira habona ariko audio ndende cyane. Umuntu avuga ko Emencuti igihe agiye muri iyo nama, Nkurunziza yabajije uwo mututsikazi yaje muri iyo nama wari we, igituma arimwo, ingene ari umugwizatunga. Ico baratubwiye ko yakibajije. Mu nyuma rero niho baza kumenya ko nawe afise za Casiterite ashora za Dubai. Ariho mwibuka ko muri 2018 mu kwezi kwa kabiri uyu mukenyezi yaciye anyuruzwa, agenda gutya amazima yongo gushika ubu ntawuzi irengero ryiwe, ariko amasoko yose aravuga ko bamwiciye hajya mwiperereza kuri katedrale. Umva ya ntambara y'ivy'ubutare turiko turavuga ko igera ku rugero iza kwica n'abantu. Hariho uwundi mwibuka twavuze cyane mu kwezi kwa11 2020 yitwa Thierry Kubwimana. Muribuka umuntu yagandaguwe, hanyuma bakaca bafata umukenyezi wiwe w'imyaka 18. Muribuka ko nawe nyene ikintu cyavuzwe cyane gishobora kuba cyaramuhitanye ari amakuru yari afise mu bijanye n'ubutare bwari ko bwimbwa hariya mu za Cibitoke, bwibwa n'amasosiyete y'Abarusiya, harimo n'abo bategetsi. Hari ikintu cyagumye kiribanga gushika ubatawa gitohoje ngo giheze, cyavuzwe c'indege yoba yari ijanye ubwo butare, bavuga ngo yoba yarurutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ico kintu cyagumye ari gipfungu gushika uno munsi, nta numwe yigize ashobora kugitohoza ngo giheze. Ndibuka Gabriel Rushyira twaraho rikome yandikira abategetsi b'u Burundi ngo nibatanga umuco kuri iyo ndege n'ivyo bintu ivyo ari vyo. Ico kintu cyagumye ari gipfungu gutyo, ariko amasoko y'ibanga dufise yose avuga ko uyu yazize amakuru yari afise ku bijyanye n'ubwo butare aho mu Cibitoke. Kandi amakuru yose dufise yerekana ko yishwe n'inzego z'iperereza zegukira
watwara iperereza mu gihugu hagati Alfred Innocent Musereni. Ibi byo kurwanya by'izo ntambara nyene zijanye n'ivy'ubutare, urabona ko Evariste Ndayishimiye uko wewe yabandanije iyo ntambara ni gute, amaze gukuramwo Bunyoni nabo kwa Nkurunziza na ya masosiyete bari baragiye barumvikana ingene bazokora, nawe yize ingene azana yandi masosiyete akorana nawe, yongera akwiragiza utuntu yita amakoperative hirya no hino mu gihugu. Mbere bamwe mu bayimba bahabwa amafaranga y'igihugu nyene kugira baje kwimba amafaranga ava muri payeje. Izo koperative ikintu gihambaye ubu ni gukora amatohoza kuri bene zo vy'ukuri. Hari abatwandikiye batubwira bati bajya bitwa ngo ni bene amakoperative n'abakozi gusa, ariko bene ubutare bwimbwa hajya ahantu usanga ari abandi kenshi, kandi hakekwa ko ari Evariste Ndayishimiye wenyene. Hari nka article yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi ya vuba cyane, aho yavuga urugendo rwa Perezida Ndayishimiye muri Mugina, niba ntihenze komine Mugina, agiye gushikiriza musitantera, avuyeyo ataja kuraba iyindi koperative yimba ubutare ngaho, hamwe havugwa ko hari n'ivyaturitse y'Abandayishimiye nabo bari kumwe bose bikabakubita hasi, abanyagihugu bavyise inkuba ngo namutumye inkuba, ariko mwarabonye abandi bafita ukundi ko bavuga ko scientifique mabisiguritse. Rero iyo article iravuga neza ko ubwo iyo koperative ariyo kwa Perezida Ndayishimiye, baravuga neza ko Ndayishimiye ayisangiye n'uwundi, sinibuka ko bavuze ko yitwa Musafiri, ariko baramuvuze. Rero amakuru natwe dufise menshi aravuga ko hariho henshi bene izo koperative nyene zo ukuri usanga ari Evariste Ndayishimiye. Ngarutse ku kibazo Alice Hakizimana yarambagije, hari ayandi makuru menshi dufise avuga ko hariho ubutare bwinshi bwinjira buza buva muri Kongo, bumwe bwimbwa muri za Fizi no mu bindi bice. Abagenerali usanga ariko baravugamwo cyane ko ari bene ubwo butare, cyane cyane nk'inzahabu. Nabonye iyindi article iravuga ibyo bita ngo bois rouge, ibishyize ko umuntu avuga mu kirundi ngo ibiti bitukura. Iyo bois rouge nayo nyene bavuga abo bagenerali b'abarundi bariko bari muri urwo rudandaza, muri iyo trafic y'iyo bois batwara muri Aziya. Ukunzwe kuvugwa bose muri ivyo kenshi ni General Prime Niyongabo, ariko bene ivyo vyose usanga bidakunda ijisho ry'umukuru w'igihugu ritarimwo cyangwa ukuboko kwiwe. Iyo bariko baravuga n'ibi by'ubutare bwashowe, hari watwandikiye neza ko mu butare bwashowe hariho ubwo bwavuye muri Kongo, aratubwira ihangare bushikiramwo hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura aho babustoka. Hanyuma urumva avuga ati buri muri bujya mubona bwashowe nabwo nyiri burimwo muri ubwo bwaje buva muri Kongo. Muribuka ni cyambere cyatuma Ndayishimiye yitwarika rwose ingwano yo muri Kongo, nuko yari yemerewe na Perezida Tshisekedi ko acamugabira hamwe bimba ubutare hitwa Rubaya. Muribuka ko ari naho hantu inguvu z'igisirikare cy'u Burundi zakoze ari nyinshi cyane mu ntambara bamazemwo iyi myaka ibiri aho muri Kongo. Umwanya wonyene dufise mu vyavuzwe aho abasoda b'u Burundi bigeze kuronka bataye batsinda M23 akanya gato, ni gihe bari begereje Rubaya mu bice vya Masisi Centre na Ngungu. Niho honyene vyashitse igisoda cy'u Burundi kiragwana kirasubiza inyuma abasoda ba M23. Abasoda b'u Burundi barafata aho hantu, ariko vyamaze amasaha make kuko M23 nayo kigaruka irivyukiranya irabirukana, ahubwo abasoda b'u Burundi barahabonera ico gihe. Niho hantu hasizwe ingufu. Rero ikintu cya mbere cyabatwaye muri Kongo cyari ico c'ubutare. N'ubu mu bice barimwo ico c'ubutare n'ubu kirakomeye gose. Rero nk'uko bivuze, iyi tapaje nini cyane ukuvuga cyane ibintu by'ubutare muri uyu mwanya, uretse ico gusinziriza abanyagihugu, hariho no kurondera gusigura ubutare buva muri Kongo, guteguza kugira ngo ntihagire ubuzobaza ngo mbega Burundi bwadutse busohora ubutare bwinshi gute kandi mutabihorana. Ntihagire ubagiriza ko ari Kongo babwiye bati nimurabe turiko twimba ubutare ahantu hose mu gihugu. Ikibabaje rero nuko biza kwitirirwa Burundi n'abarundi, ariko bikagenda kuba ivy'abantu. Ahandi nashaka guherereza muri izi ntambara, ejo bundi haravuzwe cyane nk'ingene umushinga amateka yitwa Vincent Ndagijimana yahora yimba ubutare hariya mu za Kayanza, mu za Kabarore, yari yaramamaye,
yavugwa nk'igihangange kidasanzwe mu isi iheze, bavuga ko yari yaraguze abategetsi bose bo mu Kayanza, Buramatari, abatwara amasentare n'abandi, ku buryo nta muntu yavuga muri iyo ntara, nta muntu wo kwandagije Imana yakogwako, abantu biwe bakora ibintu byose bashatse, nta muntu yamutsinda mu butungane mugiye kuburana naho yabakurenganije kaba kabaye, abantu imisozi yaguye ko bagiye kwimba ubwo butare bakarondera indishi, ivyakunda yari ntakogwako. Ariko ejo bundi twumva ngo yapfunzwe, ngo yahagaritswe bamutwara mu iperereza, yarahamaze umwanya muto acavayo, hari no mu gihe ariko yitoza kuba umushingamateka, maze arangiza abo umushingamateka ariko atakaza bimwe byo kwimba ubutare yahorana, bwa buhangange bwiwe bwose buhera mu munota umwe. Biraheze, ibintu byose yahora akora bica vyegukira abandi badandaza bazwi bakomeye, uwitwa Mayondori, uwitwa Amstel. Narabonye ko hariho uwakoze amatohoza kuri ivyo bintu, nabonye ko menga no ku murongo ariko kumbure aronse akanya arashobora no kuza kudusangiza ivyo yaronse, ariko nko mu matohoza twagiye je nari mfise imbere, nuko nk'uyu Mayondori mu kanya niko igize yanabicishije ngo avuga ati twarumvise Ndayishimiye atuka gose Mayondori na Amstel, ababaza ngo mbega ubutare mwimvye bwagiye he, avuga ko mbona inogo gusa ariko simbona ubutare mwabushize, n'ishavu ryinshi uravye bagira uti umukuru w'igihugu avuze uku aba bantu bava ngaha baboshe nta gikurikira. Ariko twaherutse asemerera kankama kuri aho, nta n'isentare, nta n'umugwi, nta ya OBM cya gisata ca leta kiraye ivy'ubutare cahamagaye abantu ngo kibabaze, nta na kimwe cyakurikiye. Twaherutse kumva ijya nduru biraheze. Niho inyuma hari abandondeye barambwira ati nimuze mwumviriza ry'amajambo, burya Ndayishimiye we nyene nabo ba Mayondori barafatanye barambwira ivyemezo vyaho bimbira ubutare hamwe vya Muyinga na Kayanza nyene, ingene hariho ubuhinga bwo gukurikirana aho ubutare bwimbwa. Hari ibyo ntoshobora kuvuga kugira sinkwegera abatanga amakuru, ariko hari ibimenyetso vyerekana ko Ndayishimiye yariko arakorana nabo nyene yariko aratuka, ari naco kica gisigura impamvu abatuka ntihagire ikindi na kimwe gikurikira. Ubu naho hari amakuru avuga abandi bajenero baba bariko barakwa ibirombwe bari bafise bigahabwa abandi. Sindashobora kuronka akaryo kukuronka amakuru atomoye yavyo, ivyo nanje nabisomye cyo kimwe n'abandi bose bariko barasoma, sindaronka ababimpa. Ariko icyo umuntu yovuga cy'ukuri nuko muri CNDD-FDD iyo ngwano yo kwiba ubutare iriho hagati y'ibihangange, nuko gupapurana ufise inguvu aragerageza kuvyaka abo yibaza ko azirusha. Murakoze Pacifique. Professeur Nikwigize, tugaruke kuri aya mafaranga avugwa, mwavuze amafaranga atari make, mbere ibiharuro binateye ubwoba biva muri ubwo butare atinjira mu kigega c'igihugu. Ubuhoho uhiyongereye ko nayo yandi makuru y'ubutare buva mu gihugu kibanyi bwaba buca mu Burundi mu buryo budatomowe. Ku bwanyu ivyo vyose bizogira ingaruka iziye ku gihugu, haba mu vy'ubutunzi, haba mu vy'umutekano, eka mbere nko kuri ibi Pacifique ariko aravuga vy'isi ibirombwe, umuntu aravye ingene bariko barimbura ubwo butare, ngira ngo twovyita exploitation sauvage, barimbagura bagasiga ivyo binogo gutyo ku bidukikije. Ibi bintu bizohora bikwegera Uburundi akarambaraye. Muti mwishurira rimwe Andre Nikwigize, mu bisanzwe ibihugu biba bifise politike y'ukwimba ubutare, mbega politike y'ukwimba ubutare mu Burundi irahari, imeze gute ku batabizi? Ingaruka rero ni nyinshi, ingaruka kandi biramaze kuba mu bihugu vyinshi bishaka kugira gukoresha cane gucukura ubutare bagaca bibagira ibindi bisata vy'ubutunzi. Murazi vyabaye muri Liberia, muri Sierra Leone n'ibindi bihugu ivyo. Haraba ingaruka nyinshi. Ubwa mbere ho agahugu gatoyi nk'aka nk'Uburundi, isi ndimwe ari ntoyi, birafise ingaruka nyinshi kuko bose baca birukira kuja kuraba gucukura ubutare. Hari amaraporo yerekana yuko hari ubutare, hari abantu bashika 70,000 mu Burundi bari muri ubwo butare, baja mu butare bakareka ibintu byo kurima, bakareka ubuho nta mahinguriro ashobora kuba.
hanyuma ibindi nuko baca bareka ibintu vyo kugira amahinguro bica bihava kuko nk'ubu benshi Pacifique yatanze akarero gatwenza gatoya ariko kababaje abantu bava nk'imuyinga bakaja gufata petit déjeuner i Bujumbura arico kibajanye ivyo rero vyerekana yuko ingorane z'abarundi si ingorane zabo ubu urumva haca haba ico bita economie extractive nta ekonomi y'igihugu iriho ni ekonomi yo gucukura ubutare ivyo bigira ingaruka ku banyagihugu kuko baguma bakena hanyuma ikindi nuko murabibona ubu bariko bagenda kumuhana mu Burundi aho bumvise ngo hoba hariho ubutare baca barungika umuntu yitwa ko ari akomeye ashigikiwe n'umuntu wo ku butegetsi agaca abwira umunyagihugu ati wewe ahantu hawe turahakeneye twabonye ko umengo hariho ubutare bwa buriho agatongo yahora arimamwo agata kavamwo utwo bamuha bakamugurira yemera atemera ateza kuhava ivyo urumva rero bica bigira ingaruka ku barimyi ikindi nuko baracukura ntibaraba ingaruka ku bidukikije ntibaraba ingaruka ku isi ndimwa ivyo byose nta kibazo bo bagira ati dupfa kuronka ubutare ibindi bizoragwa abasigaye twebe ntibituraba urumva rero turi muri iyo logique yo gucukura ibindi byose bica bija ku ruhande hanyuma igikunda gushika kenshi muramaze kuvyumva no mu gihugu no mu bihugu duhana ibintu nko muri Congo uwo muntu abo bantu bariko bafise sinzi ngende Pacifique ngo Kirombwe ico kinogo bacukuramo ubutare haca haza imbonera umuntu agacagira inimilise icunga aho hantu ngomba guhera ku ntererano ku bijanye n'ingene ibyo kwimba ubutare mu Burundi bitunganijwe cyane cyane tufatiye ku vy'amategeko n'inzego ingene zikora nkaba nifadikanya n'ivyamaze kuvugwa kuko hariho ibintu no mu mategeko ubona yuko bavyubatse bagomba guha ububasha canke exclusivité no vuga ro contrôle y'ivyukumbi ubutare cyane cyane ku rwego rw'umukuru w'igihugu ku vy'amategeko uno munsi hariho ibwirizwa bita Code minier du Burundi nimba ntihenze irihari uno munsi ni 2023 rikaba ryaragiye irahinduka kuko imyaka yagiye irarengana ivyo n'ibisanzwe mugabo uravye nko mu ngingo y'indwi y'iryo bwirizwa baravuga yuko ubutare bwose ari ubwa leta y'u Burundi aho mvuze ubutare mu gifaransa bavuga ivyo bita mine carrière sinzi ngene mu kirundi ivyo noza ndabitandukanya ko ngene bikenewe cane ubwo butare rero bavuga ati ni ubwa leta y'u Burundi kandi bukoreshwa ku nyungu z'igihugu bisunze le principe bita ganyaganya hari ikindi kintu umuhinga André Nikwigize yamaze gushiriza gihambaye ntibishoboka nk'uko amateka bivuga yuko himbwa ubutare hatabayeho intambwe zitatu iya mbere bavuga yuko hatezwa kuba ico bita prospection recherche ama exploitation ubwo butare rero babushira mu migwi itandukanye ivyo nibisanzwe ariko kandi baravuga yuko ivyo bita la grande mine kugira ngo ibe exploité harinda kubaho decret y'umukuru w'igihugu naho rero mvuga nti mu gihe dusanzwe dufise n'urundi rwego rwitwa OBM ni kuvuga Office Burundais des Mines de Carrière hakabaho ubushikiranganje bujejwe ivy'ubutare n'umuyaga nkuba ukaza wumva yuko ibintu vyo exploiter amamine biteza kuba hari uko habayeho decret uca wumva yuko ku rwego rw'umukuru w'igihugu hariho ukuntu baba bakeneye kugira n'imemize novuga nka control
y'ibijanye n'ubutare wagomba ivyo ntivyari na bibi cane muga nuko nkuko vyamaze kuvugwa biboneka yuko umukuru w'igihugu ashobora kuvyuka akaduka akavuga yuko hari ubutare bwatowe mu gihe mw'itegeko mwibwirizwa bivugwa yuko hateza kubaho ivyigwa vy'ubuhinga bivuga ivyo bita nuzeye prospection recherche hama bagashika kuri etape ya exploitation. Ikindi nagomba kuvuga mu bijanye n'ivy'amategeko nuko amateka arategekanya mu kurwanya ivyuko abantu bashobora gukoresha ivy'ubutare bariko barahonyanga uburenganzira bw'abantu. Barategekanya yuko hateza kubaho ingingo zikingira amagara y'abantu, ingingo kandi zituma abantu badapfa canke batubahirizwa mu bijanye n'uburenganzira bwabo na cane ivyo bita droits environnementaux. Mugabo tubona nuko kenshi bidakunda kuvugwa ibintu vy'amagara y'abantu mu kwimba ubutare mu Burundi ntivyubahirizwa. Abantu les conditions dans lesquelles bakora mu kwimba ubutare benshi baragwayo, benshi barapfa, benshi baragwara. Ivyo rero n'amakosa ya leta kuko leta ntishobora gupfa kwaduka ngo yimba ubutare hatabaye ivyo vyigwa vy'abahinga y'ukuraba yuko uko kwimba ubwo butare bitazobangamira amagara y'abantu canke bitazobangamira ibidukikije aho bariko barabikorera. Ikindi kumbure nagomba kuvuga ca nyuma nuko amateka aratekanya yuko umuntu wese yarenganijwe cane mu baronse ivyo bita les droits miniers, ni kuvuga abantu baba baronse uburenganzira bwo kwimba ubutare bashobora kwitura ubutungane. Mugabo kenshi bavuga yuko hashoboka n'ivyo bita arbitrage national canke international. Je hariho mfitiye amakenga ni kuco kintu c'uko uravye nk'igihe Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi yaciye avuga ngo arasuspendre abantu bose bariko barimba ubutare kumbure kugira ngo aronke pari yiwe. Mugabo ikibazo kija kuhaba nuko hariho amasosiyete menshi uko intwaro zahinduka ashaka ugasanga uko abategetsi batariko barumvikana canke batametiriza izo sosiyete ziba ziko zirimba ubutare ugasanga baciye bagarika amakontra yabo. Kubera rero haba hatekajwe ivyo bita arbitrage internationale, kumbure mu myaka iza canke nkogira amatohoza uzosanga Uburundi bubakondane kuriha indishi nini cane kuri ayo makontra bafuko bakuyeho bataravye yuko iyo sosiyete kumbure yakoze amakosa, ugasanga bariko babikora ku nyungu zabo bwite, ariko ugasanga inyungu z'igihugu nazo zirashobora kuhasigara. Naho rero mvuga nti hari ikibazo gihambaye mwe nuko umukuru w'igihugu yaduka akavuga ngo amakontra yose y'abantu bariko bari mu butare ngo ndayahagaritse. Ivyo ni ibintu bishobora gutera ingorane zikomeye ku bijanye n'ayo masosiyete ashobora kwitwarira leta y'Uburundi. Ndabaciriyemwo Maître Janvier Bigirimana, kumbure ko hari ico mubizi ko kuri iyo code minier muriko muratubwira ko twumvise André Nikwigiza atubwira kuri ku muhisi president Nkurunziza hari abaronka amakontra y'imyaka 25 20 irenga. Code minier y'ubu itegeko rijejwe ivyo gucukura ubutare mu Burundi rivuga yuko urose urupapuro canke uruhusha gwo kwimba ubutare ahabwa igihe kingana iki? Ivyo bita nuze hari ivyo bita petite mine na grande mine. Iyo ari petite mine ni kuvuga ushobora kuyiexploita imyaka iri munsi ya 10, ariko la grande mine rifo ko ari imyaka irenga 10. Ikibazo kiba kihari rero iyo amakontra ahagaze, nta kontra nimwe basinyana na leta kandi ayo masosiyete bafise abahinga mu vy'amategeko mpuzamakungu ntibashobora kureka kwicungera. Nta kontra umukuru w'igihugu ashobora kuja kw'iradiyo bavuga ngo nahagaritse kontra ya sosiyete nk'iyowe. Naho rero haba hateza kuzobamwo ibibazo bijanye n'ivy'amategeko nk'igihe ayo masosiyete ashoboye kwitwarira Uburundi. Ikindi naco kumbure mu guheraheza ni ikibazo nagomba kubaza umuhinga André Nikwigize. Hari ikintu bita certification des minéraux, nibaza kandi naco gituma uno munsi amaminere yagiye arashoka hirya no hino dushobora kuyamenya, n'ubwo leta iba yavuze ngo izokwinjiza imiliyaridi 26 ugasanga muri budget ya leta nta na kimwe cinjiyeyo. Nagomba kubaza nimba hari ico ashobora kubitubwira ko ico ca certification, mbega amakuru ajanye na certification uno munsi abantu bakeneye kwitaho ico kibazo kijanye n'amaminere mu Burundi. Iyo certification umuntu ashobora kuyimenya gute, n'amaraporo yahe ashobora kutwereka iyo certification y'amaminere kugira ngo habeho iyo traçabilité y'amaminere yavuye mu Burundi. Murakoze cyane.